haleluya. Dushimiye Imana rero kubw'umugoroba mwiza aho tugiriwe ubuntu kuba hano nkuko twabivuze. Nijoro rya gatatu n'umugoroba wa gatatu turi hano aho tuza kumva icyo Imana ituganiriza muri aya masengesho y'iminsi 40 tumazemo igihe. Imana ishimwe cyane. Ndizera yuko icyo tumaze igihe turiko turaganira hari ikintu gishasha turiko turunguka. Imana ishimwe cyane, haleluya. Kuba twashoboye kubana ndibaza yuko hari ikintu turiko turunguka. Imana ishimwe cyane, haleluya. Rero turizera kandi yuko n'uyu munsi hari ibindi bidasanzwe tuza kunguka, ariko biradusaba yuko dutegura imitima yacu tukaza twumva yuko vy'ukuri hari ikintu gishasha turi butahane, kandi vy'ukuri igihe cyose tuje imbere y'Imana muhemu yarabana natwe akaduhishurira, akadushoboza, akadukomeza, byose bikagenda neza. Rero turabashimira, tubashimiye ukuntu mwatwakiriye, ukuntu mwaduhaye icyo twari dukenera cyose kugira ngo bikunde uyu mwanya tumere bikunde tuwukoremwo neza twisanzuye. Yesu abaha umugisha. Turashimiye abayobozi ba program mwakoze, Yesu abaha umugisha. Turashimiye kohar mwakoze, Yesu abaha umugisha. Turashimiye ishengero ryose, Imana ishimwe cyane. Ku munsi wa gatanu haba hatoroshe, haba ari ibintu byinshi, ibikorwa bitandukanye, ariko mwavuze ngo dutegerezwa kuza kugorobeza imbere y'Imana. Yesu abaha umugisha, ashishikare abakomeza kandi abageze kure mu izina rya Yesu. Turi muri teme rero tumazemo iminsi, teme ivuga ngo kumvira ijwi ry'Imana. Abo tumaranye igihe turamaze gutahura ibitari bike. Imana ishimwe cyane, kandi turizera yuko nabaje uyu munsi nabone baza kugira icyo batahanye. Haleluya. Kuko imbere y'Imana twese iyo tuje imbere y'Imana nta muntu n'umwe aba yemerewe gutaha uko yaje. Hari ikintu gishasha tuteza gutahana. Imana ishimwe cyane. Rero tumaze iminsi tuganira kuri aya majambo avuga ngo kumvira ijwi ry'Imana. Twasanze ngo kumvira, icambere twaganiriye twaravuze ngo kumvira, umuntu ashobora kumvira atumvise. Imana ishimwe cyane. Imbere y'ukumvira ubanza kumva. Ukumva niko gutangurira ukumvira, kuko umuntu yumvira icyo yumvise. Turashimira Imana yuko rero Imana duhaye iteme kugira ngo hari byinshi tumaze igihe twumva ituganiriza, ariko akenshi ntitunavyumvire bivanye nuko twumva bimwe na bimwe bitaza bitwavantaja, tukumva ibindi ntibituriko turabisobanukirwa neza nkuko tubishaka. Ariko ngo iyo twumviye ijwi ry'Imana bishobora kuba ari ibintu bitandukanye n'ibyo twifuza mu mitima yacu. Bene data, ndashaka ndakubwira ngo hari ikintu Imana ikubwira ukumva uracyumvise byihuse bivanye nuko kije gushitsa ibyifuzo vyawe, ariko hakabaho n'ikindi tubwira tukumva umengo turagoberewe cyane kuko kije gitandukanye n'ibyo wari witeze kuri yo. Ariko ndashaka ndakubwire ngo igihe cyose wumviye ijwi ry'Imana, uko vyoza bisa kose, uko vyoza bimeze kose, ubuzima bwawe ntibushishikara kubaho uko bwari busanzwe buriho. Yesu nashimwe cyane. Rero abo twari turi kumwe nabo tutari turi kumwe kubashasha, turihuta cyane kugira ngo tuje muri point y'uyu munsi tuganirako. Rero kubaje uyu munsi ntitwoca duhera kuri ivyo kuko ntibo kwitora. Imana ishimwe cyane. Ariko twihuse ntituza guteba kugira ngo tuje muri point shasha. Twaraganiye mu byahishuwe Yohana 3 ku murongo wa 20 biravuga ngo mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura urugi ndinjiriwe dusangire. Twaravuganye ngo iri jambo umuntu niyumva ijwi ryanje, nukuvuga ngo hari amantuze abiri, hariho kumva ijwi hama hakabamo no kugurura. Nukuvuga ngo umaze kumva ijwi ufise guhitamwo muri wewe. Ushobora kwemera kugurura cyangwa ukanka kugurura, kuko wanse kugurura ntacyo bikorako, ntacyo bihindurako. Yemeranya natwe, ni Imana yemera ama decision dufata, ni Imana itigera igihe na rimwe iturengera, ariko icyo duhisemo icyemeranya natwe. Imana ishimwe cyane.
kuko yatugize abantu, yaturemanye ubwenge, ntiyaturemye nk'ibikoko, yaturemanye ubwenge, yaturemanye guhitamwo. Imana ishimwe. Rero uguhitamwo k'umuntu kwawe Imana irakubaha cyane. Haleluya, haleluya. Kuko akenshi hari igihe tuba twumva umengo kameme ibi bintu ndiko ndacamwo Imana ntiyari kuvyemera ko bigenda gutya. Oya, kuko akenshi amahitamwo yacu arayubaha. Haleluya. Nico gituma uyu munsi twige guhitamwo neza, kuko ugahitamwo neza ejo uzoga ivyamwa byo guhitamwo kwawe kwiza. Kandi ugahitamwo nabi uyu munsi, ejo les conséquences zo guhitamwo kwawe uzozibona. Imana idufashe cyane. Twaraganiriye muri Luka 11 ku murongo wa 27 kugeza ku murongo wa 28, aho Yesu yari kavuga abahigwa baribo. Yesu arababwira ngo, Yesu akivugana n'ishengero, umugore umwe ashirijwe hejuru aramubwira ati irahiriwe inda yakuvyaye n'amabere yakonkeje. Nawe aramwishura ati cyane cyane harahiriwe abumva ijambo ry'Imana bakaribungabunga. Imana ishimwe cyane. Iyo Bibiliya ivuze ngo uguhigwa, ijambo guhigwa ni ijambo rikomeye. Tuzi yuko hano mu isi umuntu ahiriwe ni umuntu afise ibintu byinshi, siko tubizi. Haleluya. Akenshi tuzi ko abahigwe ari abatunzi, ariko ushobora gutunga amafaranga utari umuhigwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ushobora kugira amazu menshi utari umuhigwe, ushobora gutunga imiduga utari umuhigwe, ariko Bibiliya niyo itubwira ukuri k'umuhigwe. Bihano ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ariko ngo hahiriwe umuntu yumva ijambo, ngo yamara kuryumva ngo akagira ibungabunga akarizigama. Kubera iki uwo muntu ahiriwe? Kuko iryo jambo yumvise akarizigama akaribungabunga, iryo jambo rizomukura hari rimushitse ku masezerano Imana yamusezeraniye. Bene data, ikintu ca mbere dukeneye muri ubu buzima, turakeneye mu kuba mu kibanza Imana idushakamo. Turakeneye kuba ahantu Imana yaduteguriye. Nta kintu kiryoshe nko kuba mu kibanza Imana igushakamo. Igihe cyose uri mu kibanza Imana igushakamo, ukora ibikwiriye mu mwanya ukwiriye. Yesu nashimwe cyane. Abo twari turi kumwe twaraganiye mu Baroma 8:14, Bibiliya ivuga ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Haleluya. Biragoye cyane ko twumvira ijwi ry'Imana tutayoborwa na mpwemu yera, kuko mpwemu yera niwe aza akatuyobora, akatwumvira, akaduhishurira, akatwereka ibikwiriye n'ibidakwiriye. Haleluya. Nidushishikare kuyoborwa n'ubwenge bwacu, nidushishikare kuyoborwa nuko twakuze tubona ibintu. Murabizi akenshi amadecision yacu aba influence n'ingene twakuze tubona ibintu ko bikwiriye kubaho. Ariko Bibiliya tubwiye ngo abayoborwa na mpwemu w'Imana nibo bana b'Imana, nibo bakwiriye, nibo bashika, nibo badahusha, nibo ama objectif, nibo bafata ibintu bihaye bakabishikako. Kubera iki? Kuko bayoborwa n'umwuka wera. Haleluya. Amen. Twasoma Imitanguriro 26 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 5, aho twabonye amakuru ya Isaka abwigwa kuguma mu Bafilisitiya. Bibiliya ivuga ngo Isaka ahunga inzara, ngo hatera inzara mu gihugu ngo atari ya mbere. Ngo Isaka afata decision yo guhunga, aho aja mu gihugu cy'Abafilisiti. Ariko ngo akiri ngo aho muri we yari afise ivyiyumviro vy'uko wagiraje muri Egiputa guhungira y'inzara. Ngo ariko ngo Imana imusangaho, ngo Uhoraho amusangaho aramubwira ngo Isaka ntuhungire muri Egiputa, ariko gumaho muri ico gihugu cy'Abafilisitiya, aho nyene nzohaguhera umugisha, nzohakurindira. Anatanda yuko ndagushira handi buragumaho. Isaka yumvira Imana, yumva ijwi ry'Imana, araryubaha, ngaguma ngaho. Bibiliya tubwira ngo Isaka abiba muri ico gihugu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Inyuma yo kuba mu kibanza Imana imushakamwo, atera n'intambwe yindi abiba muri ico gihugu. Bibiliya tubwira ngo yimbura incuro 100 ibirushije ivyo yabivye. Bibiliya ikatubwira ngo ngamaze kwimbura ngo uwo mugabo aba umutunzi, ngo ashishikara kuba umutunzi, ngo hagera ahantu ngo aba umutunzi bihebuje. Ngo kuba umutunzi bihebuje, ngo agira ubutunzi bwinshi, atunga ibintu byinshi, ngo bituma Abafilisitiya bagira ishari kubwiwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Abimeleki ngo umwami w'Abafilisitiya ngo aramusanga, aramubwira ngo Isaka tuvemwo kuko twasanze uturuta.
igihe tubanye twabonye imana yawe yagiye ikugirira neza. Rero tubise utuvemwo, kuko nta mpamvu yo gushishikara ubana natwe. Isaka arababisa aragenda. Turashima Imana yuko igihe cyose, hari igihe abantu baba bumva yuko umengo aho tugeze ni kubw'ububasha bwabo, ariko igihe cyose Imana yagice yaduvuga. Iyo hari igihe Imana icyo yatubwiye, iyo tubayeho ubuzima tukabaho dukora icyo Imana yavuze, Imana igenda yigaragaza, nta kibanza na kimwe itadusangamo, ikatugira neza. Yesu nashimwe cyane. Ngo Isaka avayo, wagenda ahandi ngo gasibuza amariba ngo se yari yarasize, ngo ariko amaze kuyasibuza ngo iya mbere barayishwanira, Esekingo barayishwanira arayireka, iya kabiri barayishwanira arayireka, ngo ariko ku ya gatatu ngo yimbibiro ya gatatu aravuga ngo iyi ni Rehoboti, ngo buri umuntu n'umwe aza kuritatira, aravuga ngo Imana idushize ahiyaguye. Imana ishimwe cyane. Isaka anezererwa ikibanza yarashizwemo. Bibiliya iravuga ngo amaze kugeraho duhereye ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 29, ngo Isaka ashishikara guprospera ari mu kibanza Abafilisitiya bamukuyemo. Haleluya. Ngo amaze kubwira gutyo, ngo Abimeleki ngo umwami w'Abafilisitiya ngo araza musanga iyo yagiye, iyo yahungiye, aramubwira ngo Isaka aramubwira ngo mbega igigutumye uza ni giki, ko ndabizi neza yuko utankunda, ndabizi neza yuko si urukundo rukuzanye, kuko mwaranyirukanye, mwaranyomoye iwanyu. Ariko umwami Abimeleki aramubwira ngo umviriza Isaka, tuje kugira ngo dushireho pact hagati yanje nawe, tuje dushiraho amasezerano ngo kujya ngo tutakugiriye nabi, ngo nawe ntuzutugirire nabi, ngo kuko twasanze Imana yawe yarakugiriye neza, twasanze Imana yawe yaraguhezagiye. Nta mpamvu yo gushishikara dukreye urwango hagati yacu na wewe, kuko twabonye ataco Imana yawe itagukoreye. Yesu nashimwe cyane. Isaka aravuga ngo ntacyo bitwaye, arabazimana, baricara, barafungura, barabaho. Imana ishimwe cyane, baranezerwa. Po ya mbere yaravuga ngo iyo twiyemeje kumvira ijwi ry'Imana, abacu bavyungukiramwo, kuko bivuye ku isezerano Imana iduha, bigatuma n'uruvyaro rwacu rutwigirako, bagakora nk'uko babonye iwabo bikogwa. Aya majambo ni Isaka ukuntu ya benefisi amasezerano se Aburahamu yari yarahawe n'Uhoraho, bivanye nuko yagiye amwubaha. Imana ishimwe cyane. Isaka cyaraprofita kubw'ivyo yabonye kwa se, byatumye nawe yubaha ijwi ry'Imana, byatumye atigera na rimwe abaho ubuzima butandukanye n'ico Imana biriko iramubwira. Point de twaravuganye twase mu bambi ba mbere 17 guhera ku murongo w'8 kugeza ku murongo wa 16, aho Eliya yatumwa ku mupfakazi w'Izarefati. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Twabonye ukuntu Eliya yatumwe ku mupfakazi w'Izarefati aho hari hateye inzara. Bibiliya iravuga ngo Imana isanga Eliya iramubwira ngo, Uhoraho asanga Eliya aramubwira ngo genda Izarefati, nateguye umupfakazi, uwo mupfakazi azokugaburira gushika aho ibihe bizobera vyiza. Bibiliya kiratubwira ngo Eliya washika muri ico gisagara, agishikayo ngabona umupfakazi atoragura udukwi, aramubwira ngo genda unzanira amazi yo kunwa. Ngo akigenda Eliya aramubwira ngo ariko ugenda unzanire n'utwo kurya. Ngo umupfakazi cyarahagarara aramubwira ngo muntu w'Imana, ndakurahiye. Imana ishimwe cyane. Ndakurahiye ntatwo kurya ndusigaranye, ariko turasigaranye udufu dukeyi mu gaseke, turafise n'utuvuta dukeyi mu gakarabo. Rero ngo ivyo nsigaranye ngiye kubicumba tujye n'umwana wanje, hama twipfire, kuko nta kindi kintu cyo gufungura dusigaranye, kandi nta n'amahigwe turiko turabona imbere yo kuronka ikindi kintu. Ariko Bibiliya tubwira ngo Eliya abwira umupfakazi, aramubwira ngo umviriza, uko niko Uhoraho avuze, genda. Imana ishimwe. Genda ukore uko wabiteguye, ariko ngo ubanze unzanire fungure, kuko ako gaseke katazosubira kongera kuburamwo ifu, ndetse n'ako gakarabo nikazokwigera kabura amavuta. Yesu nashimwe cyane. Uwo mupfakazi ngabikora nk'uko Eliya abimubwiye.
bene data ndashaka ndababwire ngo hari igihe Imana itubwira ibintu biturengeye, hari igihe Uhoraho adusaba ibintu bituruta, hari igihe tubwirwa amajambo mu bwenge bwacu adashobora gukwigwayo. Ariko ndashaka ndakubwire ngo igihe cyose tushoboye kugira kapasite yo kudetekta tukamenya iri jambo naho riremereye, ndavyumva yuko rivuye ku muremyi wanje, hamanya jambo tukarikora, tugenda tubona Imana yihesha icubahiro ku buzima bwacu. Yesu nashimwe cyane. Bibiliya kiravuga rero ngo uwo mupfakazi aje kubikora ngo kagafu ngo ya mavuta ngo ntivyigera bihera, ngo ivyo bintu ngo babijya igihe kirekire cyane. Imana ishimwe cyane. Ndashaka ndakubwire ngo yari kuri programme yo gupfa, ariko ijuru ryamaze kumutegura iyindi myaka myinshi yo kubaho, kuko yari bizi neza yuko niyumvira ari bubeho. Imana ishimwe cyane. Kumvira ijwi ry'Imana biragoye, kuko akenshi riza rituruta, riza ritubwira ibintu biturengeye. Ariko igihe cyose duparvenye kugira kapasite yo kudetekta ati iki ni Imana ivuganye nanje, tukavyumva neza atagukekeranya, tugakora icyo Imana ibiri kiratubwira, bene data tubaho ubuzima bw'intsinzi. Imana ishimwe cyane. Twaraganiriye muri Luka igice cya mbere guhera ku murongo wa 26 kugeza ku murongo wa 38, aho Bibiliya tubwira amakuru ya marayika Gabriel asanga Mariya. Imana ishimwe. Mbere Imana icubahiro. Haleluya. Abo turi kumwe mbere Imana icubahiro. Haleluya. Twumvise ukuntu marayika Gabriel yasanze Mariya, amubwira projet ijuru rifise ku buzima bwiwe. Haleluya. Marayika Gabriel amubwira ngo urahiriwe Mariya, kuko Uhoraho agiye gukorana nawe ibikomeye. Mariya atangura kubwiga ibintu bikomeye, atangura kubwigwa ibintu bimwe bimurengeye. Ngo marayika aramubwira ngo Mpwemu Yera aramubwira ngo ugiye gusama inda ngo uvyare umwana w'umuhungu. Imana ishimwe. Ngo uzomwita Yesu. Haleluya. Uwo ni we waje gucungura isi. Mariya biramucanga, agera ahantu ajya muri confusion, arabaza marayika Gabriel amubaza ngo none ivyo bizogenda gute ko ntazi cyitwa umugabo. Ariko marayika Gabriel aramubwira ngo Mpwemu Yera azoza kuri wewe agutera igitutu. Haleluya. Mariya biramucanga, ntiyatahura ivyo ari byo. Ariko ndashima Imana ngo marayika Gabriel acamukura muri ico kirere, acamutwara kwa Elizabeth. Aramubwira ngo mushikaho Elizabeth afise umwana, afise inda y'amezi 6. Uwari ngumba uku n'ukwezi kwiwe kwa 6. Mariya amaze kuvyumva aravuga ngo vya bintu birashoboka. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Amaze kumusanga akamwereka, akumva témoignage ya Elizabeth, aravuga ngo nta cyananiye Imana. Acaramubwira ngo jewe ndi umusavyi w'Imana nzima, icyo yateguye cyose gukora ni igikore, kuko ni Imana ishoboye byose. Aduza amaboko, Uhoraho mwemera gukora umurimo uko yawuteguye. Bene data, hari ibintu biza ku buzima bwacu tutabitahura, ariko ndashaka nakubwire ngo igihe cyose wamaze kudisana ukamenya yuko ari ijwi ry'Imana ku buzima bwawe, emerera Imana ikora umurimo mu buzima bwawe kugira ngo yiheshe icubahiro, kugira ngo nawe ejo uzubone ukugira neza kw'Imana ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Matayo 1:18 kugeza ku murongo wa 20, twumvise amakuru y'ukuntu Mariya yari fiancé. Mariya yari afise Yosefu, ngo yarakowe na Yosefu. Ngo ariko Yosefu ngamaze kubona ibyamushikiye Mariya, ngo ngagira umigabo n'imigambi yo kumubengera mu mpisho, ko yavuga ati none nta mpamvu yo gutama jambo, arihorera. Ariko Bibiliya tubwira ngo marayika aramusanga, aramubwira ngo Yosefu ntutinye, ntugire amakenga gutwara umugore wawe Mariya, kuko atwaye inda ya Mpwemu Yera. Imana ishimwe cyane. Abo twari kumwe twaraganiriye turavuga ngo igihe cyose twumviye ijwi ry'Imana, Uhoraho aragenda akiyokipa ibindi byose, kuko arabishoboye.
bene data, hari ibyo twebwe duhamagarirwa gukora, ariko kuko twizeye Imana iri responsable, irazi yuko hari ibyo tudashoboye. Kuko Mariya kugenda kubwira Yosefu ngo burya mfise inda ya mpwemu yera, ntibyashoboka. Ariko mpwemu yera, marayika yategerezwa kugenda gusanga Yohana akabimwibwirira kugira ngo Mariya ashishikare abaho ubuzima uko yari yifuza kubaho. Imana ishimwe cyane. Kumvira ijwi ry'Imana rero tubigiramo inyungu nyinshi. Rimwe na rimwe biragora, kuko ubugombe bw'Imana ku buzima bwacu bwama budusaba ikiguzi. Ariko naho budusaba ikiguzi, igihe cyose tubikoze turunguka. Imana ishimwe cyane. Tuvyungukiramwo, birimo inyungu nyinshi, ariko rimwe na rimwe biragoye. Kandi ndashaka nakubwira uyu mugoroba ngo ikintu cyose cy'agaciro gisaba ikiguzi. Nta kintu na kimwe tuzopfa twarashitse ko mu buzima nitutemera gutanga ikiguzi. Nta kintu na kimwe cy'agaciro kidasaba ikiguzi. Haleluya. Nivyo akenshi mu buzima tuba dushaka yuko ibintu byoroha, ibihe bigoye, ibihe bitunaniza ntitubikunda, kandi igituma tutabikunda niko bitubabaza, sivyo? Ibihe bigoye biratubabaza, biraturemera, ariko ndashima Imana yuko muri ivyo bihe nyene Imana ibiriko iradukora, ibiriko iradutransforma, ibiriko iraduhindura, ibiriko iratugira ibikoresho vy'icubahiro. Nico gituma ibihe hari igihe biza bitandukanye niko tuvyifuza, ariko ndashaka kubwire ngo n'ivyo bihe nyene udashaka, emera ubicemwo, kuko inyuma yaho hari yindi ntahe uzobona mu buzima bwawe. Yesu nashimwe cyane. Iri point iravuga ngo iyo twumviye ijwi ry'Imana, Imana irungika marayika wayo kugira ngo asange ab'agaciro, twotakaza ubuzima bwacu bukagira agahinda canke bukagira umubabaro. Imana ishimwe cyane. Hari abantu dutakaje mu buzima bwacu bitugora, ariko hakaba n'abandi dushishikara kubaho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndashaka tugere muri point ya 4, turaja muri Samueli wa mbere igice c'9. Iyi niyo tuganira kuri uyu munsi. Samueli wa mbere igice c'9. Izi points 3 za mbere twavuganye ko zatwereka inyungu iri mu kumvira ijwi ry'Imana. Tugiye kuraba rero ingaruka ziri mu kutumvira ijwi ry'Imana. Haleluya. Kuko ni vyiza yuko tubona inyungu tukabona n'ingaruka mbi, sivyo? Bidutuma dushira ku munzane tukamenya ngo mbega umuntu yogwanira inyungu canke yogwanira ingaruka. Haleluya. Tuje rero muri 1 Samuel igice c'9 ku murongo wa 20. Bibiliya tubwira ngo 20. Bibiliya tubwira ngo kandi kuvya za ndogoba zawe zimaze gatatu zizimiye, ntiziguhagarika umutima, zarabonetse. Mbega ivy'igikundiro vyose vyo mu Bisirayeli bibikiwe nde? Si wewe nyene n'inzu yose ya so? 21. Maze Sawuli aramwishura ati, mbega sindi mu Benyamini? Hano muraca akarongo, ari wo muryango mutoya hanyuma y'iyindi yo mu Bisirayeli, kandi inzu yacu siyo ntoya hanyuma y'izindi nzu zose zo mu Babenyamini. None ni iki gitumye umbarira bene ivyo? Haleluya. Haleluya. Aya n'amakuru ya Sawuli aho yagenda guhiga indogoba za se Kishi aho zazimira. Arahaguruka ajana n'umukozi, aravuga ngo tuje guhiga indogoba za data zazimiye. Ariko mu buryo bundi ntikwari ukuzimira kundi, wari umugambi w'Imana, kuko hari ikintu Uhoraho yari ashaka kumukorera ku buzima
bwiwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndashaka kubwira uyu mugoroba ngo hari ibintu mu buzima bwacu dusa nk'uko umengo twabitakaje, ariko atari ugutakara, ariko ari Imana ikeneye kuduhuza, kudushitsa ku kiba yaraduteguriye kuva kera. Sawuli ngo amara iminsi 3 ariko ahiga indogoba za se zazimiye. Ku munsi wa gatatu ngo hagera ahantu atangura kugira amakenga muri we, aravuga ngo abwira umukozi ngo aho tugeze uyu n'umunsi wa gatatu duhiga izi ndogoba, kandi turabona yuko nta vyizigiro dufise yuko tuhava tuzironka. Kubw'ivyo rero reka tugende dusubire inyuma, tugende kuraba data ntahave agira gute akura umutima ku ndogoba awushire kuri twebwe, kuko inyuma y'iminsi 3 ata makuru yacu afise azogera ahantu yibaze yuko natwe twatakaye. Rero vyoba vyiza dusubire inyuma, tugende kwa data tumubwire ngo indogoba wadutumye kurondera twarazibuze, ntacyo tutakoze, twamaze iminsi 3 tuzihiga ntitwazironse. Bibiliya tubwira ngo umukozi aramubwira toya, ntitwomara iminsi 3 tugenda hama tuvemwo ata kintu turonse. Ariko aramubwira ngo muri iki gisagara habaye umukozi w'Imana, rero vyoba vyiza ko twoja kumuraba, twoja kumukonsulta, tukamuraba, tukamubwira ikibazo twagize. Hari naho Imana yomukoresha akaduhishurira, akatubwira ivyizo ndogoba, tukamenya ico aho ziri, kugira ngo tuvane ikintu kigize gute gisobanutse dukuye muri uyu rugendo. Bitubwira ngo Sawuli abwira umukozi ati none kata kintu dufise, katashikanwa dufise, uwo mukozi w'Imana turamuraba gute? Uwo mukozi aramubwira ngo hari icyo nasigaje mu rugendo ku mpamba nahawe, turagitanga hama adusobanurire ivyizo ndogoba. Bibiri tubwira ngo bakigenda naha dushize duheje gusoma rero kuri 20. Imana ishimwe cyane. Kandi kuvya za ndogoba zawe zimaze 3 zizimiye, ntiziguhagarika umutima, zagize gute? Zarabonetse. Imana ishimwe cyane. Ni kuvuga ngo ivyari byamuhagurukije amaze gushikira umukozi w'Imana Samuel, acararonka message mubwira ngo icyari kiguhagaritse umutima, subiza umutima mu nda, icyaguhagurukije, icyakuzanye cyaramaze kuboneka. Samuel aravuga ati Imana ishimwe, icyo narondera cyari ico, naho twacha tushaka tukigira. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Ariko kuri 21 ngo maze Sawuli aramwishura ati mbega ivyi 20, kandi kuvya za ndogoba zawe zimaze 3 zizimiye, ntiziguhagarika umutima, zarabonetse. Akaburungu, mbega ivy'igikundiro vyose vyo mu Bisirayeli bibikiwe nde? Si wewe nyene n'inzu yose ya so? Sawuli abwirwa ibindi bintu bitandukanye n'ivyo yarazi, n'ivyo yari yiteze. Haleluya. Yumva ivy'indogoba vyarangiye, ariko yumva haje ibindi atarazi. Yumva haje ibintu by'amajambo ariko aravugwa akomeye ku buzima bwiwe atari yiteze, kuko Sawuli yarabizi yuko bivanye naho yava, naho yaraturuka mu muryango iwabo, Sawuli ntiyari yemerewe, ntiyari umukandida wo kumva yuko yomererwa neza. Bene data, ndashaka babwire ngo hari ukuntu ubuzima bwacu tubaho twisuzuguye, bivanye n'ingene twakuze, bivanye naho twakuriye, bivanye n'ingene twakuze tubona umengo famille zacu ntiziri considéré, canke bivanye n'ingene, murabizi, muravyumva, bivanye n'ibitandukanye. Hari ibintu vyinshi vyotuma wewe wumva yuko umengo udakwiriye, ukumva umengo hari abandi bantu bakwiriye. Ariko Bibiliya iratwereka hano hantu ukuntu Sawuli yumva umengo ntari considéré, ntakwiriye, ariko nguhoraho wewe yabona yuko ari wakwiriye, ko ashobora kuyobora Abisirayeli. Imana ishimwe cyane. Rero hano kuri 21 maze Sawuli aramwishura ati mbega sindi mu Benyamini, ari wo muryango muto hanyuma y'iyindi yo mu Bisirayeli, kandi inzu yacu siyo ntoya hanyuma y'izindi nzu zose zo mu Benyamini. Ndashaka ndakubwira ngo hariho impamvu nyinshi zatuma Sawuli yisuzugura. Ugerageje kumva iyo ntuze yiwe, ubuzima bwiwe uko bwari bumeze,
icya mbere yava mu muryango wa nyuma mutoya. Icya kabiri, hamwe no kuba ava mu muryango wa nyuma utari considere, ngo no mu miryango iwabo nyene, no mu wa Benyamini, muri uwo muryango nyene muto, ngo niwe wari umuryango iwabo, niwe wari umuryango wa nyuma muto muri uwo muryango. Uyo muntu wumva hari icyizere cyari gihari ko uwo muntu Imana yomuplasa. Ntivyagaragara ko vyoshoboka, ariko Imana yacu ntiraba nk'uko abantu baraba. Yoyo ibizi yuko hamwe no kuba uri muto mu buryo bugaragara, yoyo ishobora kugushira hejuru kubw'umugambi wayo, kubwa programme yayo, kubw'ici bishaka gukora. Haleluya. Rero hano Sawuli agerageza kubwira Samuel ati nyambu nyihenze ko ivyo bintu uri kurambwira ko numva ari ibintu bitandukanye nuko ndi. Yesu nashimwe cyane. Bene data, hari igihe Imana itubwira ibintu izodukoresha tukumva ivyo bintu ni binini, tukumva ivyo bintu ntitubimerita, tukumva ivyo bintu ntaho twopfa twarahuriye navyo, ariko kuko ari Imana ikora ivyo abantu badashobora gukora, ikabikora ikabishitsa, tugatangara tukayitangarira kuko ari Imana igira neza. Haleluya, haleluya. Ndashaka mwumve uyu muntu ahantu Imana yamukuye, imusanga aho hantu, iramuhitamwo, imurutisha abava mu miryango ya mbere. Haleluya. Ariko turaza gusoma munsi turaba ukuntu yagiye yifata bivanye n'ingene nawe yari yagize gute, yari yagishizwe hejuru. Bene data, iyi Imana itugiriye neza ni ukugira ngo natwe tutahure tukamenya ngo burya ntacyo narindi. Haleluya. Erega burya nuko akenshi twiyobagiza. Je nawe dufasha akanya tukiyumvira burya hari byinshi Imana yadukoze, hari byinshi Imana yadukoreye, hari ahantu Imana yadukuye hari kuri, hari ahantu habi. Ndakunda gufata akanya kenshi ndavye tugahura n'abantu twiganye, tugahura n'abantu ugasanga n'umuntu by'ukuri mukikiga aravuga ati uyu azogera kure, ariko mwahura ugasanga ni wagiye kure. Yesu nashimwe cyane. Kubera iki? Kuko Imana niyitora. Bene data, Imana niyigira gute? Imana niyihitamwo, Imana niyihezagira, Imana niyitoranye wishaka, Imana niyihumugisha wishaka. Rero akenshi nk'abana b'abantu turibagira, iyo tumaze gushika turibagira igikorwa cy'Imana iba yarakoze, tukumva umengo aho turi twavukiyeho, tukumva umengo aho Imana yadushize ni kubera ubwenge bwacu, ni kubera inkomezi zacu. Ariko ndashaka ndakubwira uyu mugoroba ngo nta kibanza turimwo, ntaho tugeze twishikanye, ariko ni Imana yagiye ibana natwe. Imana ishimwe cyane. Kuri 15 1 Samuel 15 ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu, Bibiliya iratubwira ngo maze Samuel abarira Sawuli ati ni jewe Uhoraho yatumye kukwimikisha amavuta ngo ube umwami w'abantu biwe b'Abisirayeli. None rero niwumva amajambo y'Uhoraho, uku ni ko Uhoraho nyene ingabo avuze: niyemeje guhana Abamaleki ndabahoye ivyo bagiriye Abisirayeli, ingene bababujije inzira igihe baduga bava muri Egiputa. None rero genda utera Abamaleki ubahonye gose. Cyakarongo hano hantu ubahonye gose n'ivyo bafise vyose. Haleluya. Ntuzogire ureka kwica, ariko uzogeseze abagabo, abagore, abana, mbere n'abonka, inka, intama, ingamiya n'indogoba. Iyo yari decision y'Uhoraho. Haleluya. Yari decision Uhoraho yafashe yo kugira gute, yo kugeseza Abamaleki, ibagesezanye n'ivyo batunze byose. Kubera iki? Kuko Uhoraho ngo yibutse ivyo bakoreye Abisirayeli. Ndashaka ndakubwira uyu mugoroba ngo hariho icyo Imana itegura gukora. Ntukigere na rimwe ugenda witandukanye n'umugambi w'Imana. Imana, Imana, Dieu, igihe cyose Imana yacu yamifise raison. Hari ibintu udashobora gutahura, hari igihe uyumvira ngo mbega ngibiga Mana wabikoze kubera iki. Oya, iyo yazi igituma yabidesize,
kuko ni Imana ibona ibyo tudashobora kubona, ni Imana ikora ibyo tudashoboye gukora, ariko kuko ari Imana ishoboye byose, ibizi n'ibikwiriye n'ibibereye, kandi ibyo yateguye, ibyo iba yapuranifye gukora irabikora, kuko ni Imana itihenda. Rero nk'abana b'abantu hari igihe tugera ahantu tukumva umengo twoyikosora, hari igihe twumva umengo twogera ahantu twoyikompleta, hari igihe tugera ahantu tukumva umengo kameme aha hantu warengeje. Yesu nashimwe cyane. Ariko uyu mugoroba twige kumenya ngo ikiba yagambiriye gukora, ikiba itubwiye gukora tugikore nk'uko yagiteguye, kuko ni Imana itihenda bene data, ntiyigera yihenda. Ikiba yagambiriye gukora iragikora, iwayo nta bigumbagumba bibayo. Icyo yateguye igikora uko nyene, kuko irazi bikwiriye mu gihe gikwiriye. Yesu nashimwe cyane. Ayo majambo yari yumvikana cyane. Haleluya. Imana ihabwa icubahiro. Kuko ayo majambo yarabwiwe, yari amajambo yategerezwa gushira mu ngiro uko yayabwiwe. Yabwiwe ngo wice ikintu cyose. Haleluya. Uko niko Uhoraho nyene ingabo avuze, niyemeje guhana abamareki, ndabahoye ivyo bagiriye Abisirayeli, ingene bababujije inzira igihe baduga bava muri Egiputa. None rero genda utere abamareki ubahonye gose n'ivyo bafise byose, ntuzogire ureka kwica, ariko uzogeseze abagabo, abagore, abana, mbere n'abonka, inka, intama, ingamiya n'indogoba. Haleluya. Iyo instruction iri claire, icyo yabwiwe kirumvikana. Ariko ndashaka tuje rero muri ku murongo wa 10. Ku murongo wa 10 umaze ijambo ry'Uhoraho riza kuri Samweli riti, ndicujije icyatumye nimika Sawuli, kuko yamvuyeko akanka gukora ivyo namubariye. Maze Samweli arashavura cyane, akesha ijoro atakambira Uhoraho. Bukeye azinduka kare ngo aje gusanganira Sawuli. Baramubarira bati, Sawuli yari yagiye Karumeli ahishingira icibutso, hanyuma arahindukira akomeza inzira amanuka i Gilugari. Maze Samweli ashikira Sawuli. Sawuli aramubarira ati, uragahezagirwa n'Uhoraho, icyo Uhoraho yambariye nagishikije. Haleluya. Samweli aramubaza ati, none ubwo gwanaga rw'intama runza mu matwi hamwe n'ukwabagirana kw'inka numva n'ivyiki? Sawuli aramwishura ati, nizo bakuye mu bamareki, kuko abantu baretse izirusha izindi ubwiza mu ntama no mu nka, ngo nizo gushikanira Uhoraho Imana yawe kwibimazi navyo n'ibindi byose, ariko ngo ibindi byose twagize gute? Twarabigesheje gose. Yabwiwe kugira gute? Kugeseza ikintu cyose. Ariko ngo bamaze gushikayo baca batangura guselektiona, baravuga ati kame Uhoraho nawe urabibona, iyi nka nk'iyi, iyi niyo nikwiye gupfa, iyi ntama isuku nyamweru irakwiye kushishikara ibaho. Kame nawe Mana nturenze, hariho nivyo, hari bikwiye gupfa, hariho bikwiye kutabaho, ariko hariho n'ibindi bikwiriye gushishikara bibaho, tukabigushikanira, kuko uri Imana ikwiriye gushikanirwa. Bene data, hari igihe tubaho tugatwuva ama excuse, tukumva umengo hari bikwiye gukorwa n'ibindi bidakwiriye, bivanye nuko twumva, nuko tubonesha amaso, bivanye nuko dutahura, tukumva ati oya iki ntigikwiriye, iki nawe no, iki kiri tolerable, iki mugabo ya. Haleluya. Ariko ndashaka ndakubwira ngo
icyo Imana ikubwiye gukuraho cyose gikureho, kuko niyo izi impamvu yakubwiye kugikuraho. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Maze Samweli yishura Sawuli ati, hagarara hinge nkubarire nanje iby'Uhoraho yaraye ambariye iri joro. Aramwishura ati, ego mevuga. Samweli aramubwira ati, naho wari warikengeye, mbega ntiwagizwe uwo kuganza imiryango y'Abisirayeli? Uhoraho ntiyakwimikishije amavuta ngo ube umwami w'Abisirayeli? Samweli ariko aramwibutsa ati, kameme Sawuli, ntushobora kuba enga gushika ngaho, uravyibuka neza yuko utamerita, wewe ntiwari ubikwiriye. Mu bantu bari bakwiriye kugirirwa neza ntiwarimwo, ariko urabizi yuko Uhoraho yarabikoze, kuko ari Imana idatoranya ku butoni, kuko ari Imana ikora icyo yagambiriye gukora. Yarabikoze. Rero ntivyumvikana ukuntu yakugiriye neza kujya ishobora kukubwira icyo ukora ugakora ibindi, kandi akagutuma ku rubanza akakubwira ati, genda ugeseze gose baba abanyavyaha b'Abamaleki ubagwanye gushitsa baherengeteye. None se ni igiki cyakubujije kumvira Uhoraho ukagurukira ku minyago ugakora ibibi imbere y'Uhoraho? Maze Sawuli yishura Samweli ati, erega Uhoraho namwumviye, kandi ubwo rubanza Uhoraho yantumye ko nararumaze. Nazanye Agagi umwami w'Abamaleki, kandi Abamaleki ubwabo narabagesheje rwose. Ndashaka muvyumve, Abamaleki yarabishe, ariko umwami wabo aramuzana. Muravyumva? Uwatumye, ni kuvuga ngo roshefu wari hejuru mu kubangamira Abisirayeli ntacyo yamugize, yaje amuzanye. Ariko ngo Abamaleki abo yatwara, abo yatumye, bo bagira gute? Arabica, arabaherengeteza. Uyu ni Sawuli. Ni kuvuga ngo yakora ibyo yumva we washaka, atariko ntiyakora ibyo Imana imutegeka gukora. Bene data, nta kintu kibi kibaho nko kubaho ubuzima tutumva icyo Imana ibiri kiratubwira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko abantu nibo bakuye intama n'inka muzo banyaze, izarusha izindi kuba nziza muzagira zigesezwe, ngo zizobe izo gushikanira Uhoraho Imana yawe kwibimazi ngaha i Gilugari. Samweli aramwishura ati, mbega Uhoraho ahimbagwa n'amashikanwa aturigwa n'ibindi bimazi gusumba uwumwumviye? Haleluya. Bene data, hari igihe tuba twumva umengo hari ibintu twoha Imana bigatuma Imana igira gute? Inezerwa. Ariko ndashaka ndakubwire ngo nta shikanwa tworonka twoha Imana iruta kuyumvira. Nta shikanwa tworonka twoha Imana kuruta gukora ivyo ibiri kiratubwira gukora. Yesu nashimwe cyane. Hano hanacaramubwira ati, mbega Uhoraho ahimbagwa n'amashikano? Mendi majambo, mbe ivyo yishikanira si vyiba yaguhaye? Erega nta kintu do special kirimwo. Kuyishikanira uyiha kuvyo yaguhaye, ataco yaguhaye urashobora no kutayishikanira, kandi nireka kugushima. Imana ishimwe cyane. Ariko ngo kiyihimbara nuko dukora ivyo bishaka yuko ivyo bitubwiye gukora nico kiyihimbara. Imana ishimwe cyane. Erega kumvira gusumba ibimazi, no kugamburuka gusumba ibinure vy'imfizi z'intama. 23. Kuko ubugarariji ari cyo kimwe n'icyaha cy'ubupfumu, kandi kuba ntagondwa ni kimwe no gusenga ibishushanyo n'ibigirwamana. Ko wanse ijambo ry'Uhoraho, nawe yanse kuba kunganje. Imana idufashe cyane. Sawuli akubitwa kudeta gutyo. Kubera iki? Kubera kutumva ngo akore icyo Imana imubwiye. Yumva umengo Imana agerageje kuyikorompa. Uhoraho
agira amuhereza ibintu bituma anezerwa, ariko aramubwira ati oya, icyo nashaka, icyo nagutumye si cyo wankoreye, kuko rero utankoreye icyo nashaka, nta n'impamvu n'imwe yo gushishikara umbwira ngo hari ibyo wanzaniye, kuko ibyo wanzaniye ntibihuye n'ibyo nagutumye. Haleluya, haleluya. 24. Maze Sawuli yishura Samweli ati naracumuye kuko ntumviye icyageze cy'uhoraho n'amajambo yawe, ngatinya abantu nkabumvira. None rero ndakwinginze mparira icyaha cyanje, uze dusubiraneyo kugira ngo nsenge uhoraho. Samweli yishura Sawuli ati eka sisubirayo nawe, ko wanse ijambo ry'uhoraho nawe yanse kuba umwami w'Abisirayeli. Kuko wanse kumwumvira, kuko wanse gukora ibyo akubwiye, nawe yanse gushishikara kuba umwami. Yavyanse kuko wanse gukora ibyo akubwiye. Bene data, hari igihe mu buzima twisanga ibyo twabwiwe gukora mu gihe gikwiriye ntitwabikoze, hama tukisanga tugeze mu mwanya aho twokwita ni nk'umwanya wa rattrapage. Rero uwo mwanya tugasanga uwo mwanya ntituwemerewe, tugasanga ibyo dukeneye gukora c'est trop tard. Bene data, nico gituma numva uyu mugoroba n'abatera intege nkababwira ngo reka dukore ibikwiriye mu mwanya ukwiriye, dukore icyo uhoraho abatubwira, nicyo cy'ukuri, nicyo cyiza, nicyo kizotuma ubuzima bwacu tutazogera ahantu ngo twicuze tuvuge ngo iyo menya iragatsindwa, iyo menya iragapfa. Kubera iki? Kuko amahirwe aza rimwe. Tumenye ngo igihe cyose duhawe amahirwe dukore icyo tubwiwe gukora. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ntuze wicuze ejo, ariko twige kumvira ijambo. Iyo point rero iravuga ngo iyo twanse kumvira ijwi ry'Imana dutakaza amahirwe yo kuba mu kibanza Imana iba yifuza ko tubamo. Mu mugambi wayo ibikeneye ko tuba mu kibanza ciza, ibikeneye yuko tubaho neza, ariko igihe cyose itugiriye neza twe tukiyambura ayo mahirwe turatakaza, kandi akenshi tukavuga ngo ni Imana yabishatse, ariko siyo. Yikavuga ati si jewe, n'amahitamwo yawe, nemeranije n'ico wakoze. Yesu nashimwe cyane. Imana iturinde bene data, iturinde gufata amadecision nk'ayo, amadecision aba atari meza, amadecision twumva umengo yo tworohereza twege mu bwenge bwacu, ariko twemeranye no gukora icyo Imana ibishaka. Igihe cyose dukoze icyo Imana ishaka niho tuba abantu bazima, niho tuba mu kibanza gikwiriye, niho tuba abantu vy'ukuri Imana yishimira, niho tuba abantu vy'ukuri Imana inezererwa. Ari igihe cyose dukoze ibitandukanye n'ivyo dukoresha ubwenge bwacu tugahusha intumbero Imana ibidufiseko. Imana ihabwa icubahiro cyane. Uyu mugoroba tugiye gufata umwanya wo gusenga. Turafata akanya wo gusenga, tubwire umwami wacu ngo udushoboze gufata amadecision ahuriranye n'ubugombe bwawe. Twange gukora ibintu bivanye nuko tubizi, twange gukora ibintu bivanye n'ama experience dufise, tureke gukora ibintu bivanye n'ingene tuvyumva, tureke gukora ibintu bivanye n'ingene twabibonye abandi babikoze, kuko ari igihe akenshi dukora amakosa bivanye nuko tugerageza gukopya ku byo abandi bagiye bakora. Ariko ndashaka ndakubwire ngo uko Imana yagendanye n'abandi siko izogendana nawe. Menya ngo jewe ndatandukanye n'abandi, nicyo gituma ntegezo kubaho bivanye n'icyo Imana ibiri kirambwira. Haleluya. Icyo Yesu akubwira uyu mugoroba ashobora kuba atakiri karabwira mugenzi wawe. Nicyo gituma ntuhamagare gukora icyo mugenzi wawe ariko arakora, ariko uhamagare gukora icyo ariko aragukomunika uyu mugoroba ukwiriye gukora. Nicyo gituma abo twari kumwe narababwiye ngo duharanire kumva icyo Imana itubwira,
duharanire kumva icyo Imana ibituganiriza igihe cyose. Tumenye ngo icyo Imana itubwira ni cyo cyo, kuko yo ntiyihenda kandi yoyo ibona kure, yoyo iraba kure, ibona ibyo twe tudashobora gutahura, ibona ejo hacu ikamenya ngo ejo hawe nshaka ukora iki, kuko ejo hari ikintu ndi kukurinda. Rero twe nk'abana b'abantu tukabona umengo hari ikintu iri kiratwima, ariko si ukutwima, ni umuvyeyi adukunda aturinda icoza cose kutuhungabanya. Yesu nashimwe cyane. Twige kumwizera, twige kugendana nawe, twige gufata, twige gukunda icyo akunda, twige kwanga icyo yanga, twige gukora icyo atubwira, icyo atatubwiye tukireke, kuko icyo twankishije, icyo atubujije abazi impamvu akitubujije. Yesu nashimwe. Tugiye gufata akanya ko gusenga. Duhagurutse, abaririmbyi baje, tugiye gufata iminota 15.